Meze neza cyane ndizera ko muguwe neza ni ku munsi wa gatanu ni furaha day ni tariki 16 z'ukwezi k'umunani umwaka 2024 turasuye kubaha ikaze turasuye kandi kubaramutsa tubifuriza na weekend nziza abantu bose bakarumviriza ino sambirizi yacu Buja FM na cyane cyane akunda ikiganiro Hits Connection ndizera ko meze neza cyane ndizera ko muguwe neza ni ku munsi wa gatanu haba ari imanza nyinshi cyane zitandukanye haba ari ibiteramo byinshi cyane bitandukanye ndizera ko muza kuvyumva kuri no munsi mu kiganiro Hits Connection iji mumaze kuryumva nije Asan H nje kubana namwe amasagera kuri abiri tubashikiriza amakuru aririmvye turamutse abantu bose batandukanye bari ku mirimo bari kwarumviriza ino sambirizi yacu Buja FM basanze bakunda kino kiganiro Hits Connection kama turongo ubutumwa bwinshi cyane atubwira ati jewe ndi Canada ndiko ndabakurikirana jewe ndi Belgique ndiko ndabakurikirana tutibagena dukurikirana ku rubuga rwacu rwa YouTube urashobora gusimbira hajya gusa ukandika Buja FM hanyuma ucutubona tuba turi live kuri YouTube ni ku munsi wa gatanu rero ni furaha day tuba dufitiye ibintu byinshi cyane tubafitiye amakuru menshi cyane ariko muko vyama murazi ko Hits Connection simba DJ nyene Asan H bandi kumwe na Ami Pro bandi kumwe na Linda Nikiza bandi kumwe na DJ Israel twama turi bane tubashikiriza kino kiganiro Hits Connection. Yes ni ku munsi wa gatanu ni furaha day tumeze neza cyane turasuye kandi kubaramutsa ariko reka twakire kwanza mapere yanyu mutubwire ati aho muherereye muri ko murumviriza Buja FM ko murumviza Hits Connection kuri 61 ubusa 61 ubusa iyi ni Buja FM ni kiganiro Hits Connection kubwanje meze neza ariko reka twakira mapere yanyu kuri 61 ubusa yes hello oui amahoro ni sawa meze neza yego namahoro tuvugana nande ni Alex utwakuyurihe Mungagara kangaye ga Alex Nef quartier Nef yego mumeze neza namahoro nabonye bariko baratwubakira ibarabara bishasha ngaho oui bariko baratwubakira ibarabara rishasha cyane gose umeze neza ariko ga Alex namarinde gose asha amakuru ansumira ngo urumviriza cyane Hits Connection basta nubwa mbere naho yariko asa muti yose mbandi asha turahaturira mu kanya gusa uraza kumviriza amakuru menshi wateguriye hamwe na mugenzi wanje DJ Israel ahaturire hasi hatokombere asante sana yes apere imwe uyu ni Alexi ari quartier Nef ateko twarumviriza 61 ubusa 61 ubusa kuri umunsi wa gatanu turagaruka ku biteramo byabaye ku munsi wejo turagaruka ku giteramo cy'umukomedie naho sundi ni Kigingi aho yaraye yandikishije amateka muraza kuvyumva mu kiganiro Hits Connection yes 61 ubusa 61 ubusa yes hello Buja FM hello oui amahoro yego tuzakaje tuvugana nande yamaze kugenda yes ku munsi wa gatanu no munsi hari ibirori biza kubera hariya kuri kwa Niba aho umuririmvyi Vishu azariko arateramisha abakunzi b'umuziki wo mu Burundi ni Nyama Choma Festival ni giteramo kiza ku no munsi isaha 12 zo ku mugoroba ino festival izoba imisi 2 gusa mwirira kanyama nakaziki kameze neza cyane mutagase muri ko murumviriza ikibiriraho umuziki wa live wa Vishu mkali wa live East Africa ndetse ku munsi wejo mwarashoye kumwumva mu kiganiro Hits Connection araje kutubwira imyiteguro higeze yes hello oui amahoro bezeneze ego ni very boy Asan nakumvise naenda wakumbuye Mukinanyana ari muri radio ya Buja FM ego ami prameze neza cyane nawe na easy ameze neza aho ni fresh sana kweli hewe oui Mukinanyana murakomeye tumeze neza gose baramutse cyane babwiye ko twakumbuye cyane yes ni Buja FM ni radio yagutse mukanya turaza kwakira mugenzi wanje DJ Israel canke Easy ariko aperezanyi turacazakira kuri 61 ubusa 61 ubusa yes hello oui amahoro amahoro umeze neza
Yego turashima namwe. tuvugana nande? Daniel mu Maramba. Daniel Maramvya kujya 15 Kujya 19. kujya 19 mumeze neza Maramvya ariko Turashima no kuri turabakurikirana kuri. ebana murakoze cyane natwege nico tuba turinga kugira dushe kubaha ibintu banezereza. Yego ntiduhindire no kuri turabakurikirana turabemera gose batama bacu. Ego murakoze cyane mukanya gato Abamwe mukanya gato haraza gusha mu kiganiro Hits Connection tubafite amakuru menshi cyane. Yes ariko nababwiye ko Simba DJ nyine mu kiganiro Hits Connection uno munsi tuzakorana na mugenzi wanje DJ Israel canke Easy E tumwakira nkuko tumuramutsa. Igiteramo bitangura ngambwe cyo Burundi ngo gambere tubonye igiteramo ku munsi wejo ca Kigingi Sama Comedy. Ni edition igira indwi aho Kigingi yashoye guhamagara abagenzi b'abakomedi bo ngaha mu gico Burundi ndetse ahamagara n'abakomedi babiri basanzwe baba hariya mu gihugu ca Congo ndetse ahamagara no mu komedi umwe asanzwe aba mu gihugu c'u Rwanda. Mu DJ yari DJ Zenobino twarashoboye kubona na troupe Magaba bayihamagara muri ico giteramo ca Kigingi Sama Comedy. Israel wari iberi hajya muri kiya giteramo kuri Mess d'Office warahashise yakiri kare ndashaka uvuge gato canke uvuge uko wabonye igiteramo cyo ku munsi wejo ca Kigingi Sama Comedy. Igiteramo cabereye hariya muri Mess des Officiers hariya muri Jardin Chache kya kibanza ciza ikibanza haba hatuje haba hari sécurité haba hari umutekano vraiment ibintu byose babiri ku rutonde. Igenekerezo rya 15 ukwezi k'umunani umwaka wa 2024 ni itariki itazofa yibagiranywe mu mateka y'ibiteramo bibera hano mu gihugu c'u Burundi. Kigingi Sama Comedy yaraye yerekanye yuko numwe mu artiste basumba abandi ba artiste hano mu gihugu c'u Burundi. Numwe mu artiste bizewe bari mu miti abarundi bamufitiye icizere kidasanzwe. Numustar aruta abandi ba star hano mu gihugu c'u Burundi. Yaraye yerekanye yuko birashoboka kandi birashoboka. Kuva muri 2016 atangura anoma edition kugera kuri edition igira indwi. Murabizi yuko Kigingi Sama Comedy edition ya mbere yabereye hariya muri Serenity Garden. Ni giteramo novuga yuko caramaze kwinjira mu mitima y'abarundi n'abanyamahanga ndetse n'aba diaspora. Bivanye n'intunganizo bivanye n'inguvu umwete na promotion bivanye n'agaciro aha abantu baza mu biteramo vyiwe. Ego Kigingi bamuha amashugwe yiwe. Kigingi bamuhe award. Isaha 9 abantu batangura kuza mu masaha ya 8 hano mu gisagara ca Bujumbura ikirere carameze nk'igihinduka. Mengo imvura ishaka kugwa. Bamwe bati igwa itagwa turagenda muri Kigingi Sama Comedy. Tubashira ku murongo hano muri Hit Connection ku munsi wejo tubaza aho bigeze ukungene bipanze muri Kigingi Sama Comedy. Mwarumvise yuko abantu batanguye kuza saa 9 na nusu saa 10 ibirori biratangura. Ami Pro de MC arahamagara Kigingi kugira ngo atanguze ibirori nyezina. Ku munsi wejo abantu benshi ryari rya mbere kuva ibiteramo vyakaba asana. Ego abantu batonda nka kujya batonda kuri bus abantu bagasubira inyuma kubera ubwishi bw'abantu.
kandi bafise amafaranga. Urazi gusubira inyuma ufise amafaranga kubera kubura ukungene uza kuri gushikaho n'abasirikare barengegwa. Colonel yaraje amubwira ati Kigingi kuva ibiteramo byose bibira ngaha kuri Messi ubaye umuntu wa mbere, kandi tuzi ko Messi maze kwakira abaririmbyi yavuye no hanze, sinzi kwibuka ba Daju barakubise hajya, ariko nibaronsa abantu nk'abanje Kigingi yashoye kuronka. Ama statistique yakozwe muri uyu mwaka turavye ibiteramo vyitabiriwe cyane iki cha Kigingi kitaraza. Rokoro yari yabaye muri mu matike yari yagurishijwe muri Dunda na Buja FM 600 vy'amatika karangira. Hama ukaraba n'abandi bari muri staff cyangwa protocol twaraba abantu 6500. Ariko ndavye igiteramo cha Kigingi ku munsi wejo amatiki 5000 ya 10000 akarangira. Ukaraba muri 50000 amatabra gahera. Je narafashe umwanya hajya igiteramo giheze hamwe twari turi kumwe n'abanikiti. Ego ndarura amatable ndabona intebe zikikuje iyo table, ndetse urabona ko ari n'indi table bongeyeko. Naragize estimation nk'intebe nka 3 za VIP. Ego kandi ijya nebe imwe yicaramo umuntu warishe 50000. intebe imwe igira ijipone imwe 50000. Apana table intebe wicaye table imwe ariko abantu batanu. Cuharura rero fois kombi basanze ari kombi ko hari na table zari kombi naraharura zaba ba 3 abantu bicaye haje baje muri 500 personnes muri VIP. Asana kiya giteramo kirashobora kuba hariya kuri Messi ku munsi wejo baje abantu barashika hafi 9,000 kwanza 10,000 kuko bari bimwe amatike 5000 akarangira. Ajya nijya VIP shuraba baje baririmbyi harure n'abantu bazanana shiramo yajya amatike yaheze hanyuma baca batangura kubatera ibidodo. Voilà harageze igihe n'ibidodo amatike aheze baca bazana kashi gushikaho ijya tampo irangira hera tuca tutangura kuri hisha uko nyene tuza kubise tampo umuntu tumurisha amafaranga 10,000. Oya tuyashira mu mufuko. Sawa fata ko mwakubise ibidodo abantu 10,000 binji ucuharura na cagihe abani igihumbi Lewis cyangwa nujya mu colonel bagenda inyuma bakabwira Kigingi ati swat annonce yuko abantu botaha kuko gushika 18h umurongo waherera ngaha kuri rompwe abantu baratonda umurongo gushika hariya kuri Soldat Enkoni hamwe kwa Gerard Hakera niho bagira abantu utonze urindire yuko uriha 10,000 winjira kuko itike zozo za 50,000 ntiwazigura ku muryango uzozo zagurishijwe avant. Itike zaheze ku munsi wa gatatu isaha 3 z'ijoro buca igiteramo kiba ati swat annonce muri mikro abantu basubira inyuma batahe ati canke binjire kwa gusa. Kigingi ariyumvira ati inyuma ati je umuntu abantu batarinjiraho nyene bari 2,300 abantu 2,300 bari kiri hanze batarinjira isaha ko ajira ndindi hajya ku muryango guhera 19h abantu 3000 bakiri hanze. Tampo yaheze amatike yaheze. Israel jira ndi hajya nje kufasha Marina ho nyene umugore wa Kigingi ari ku muryango araduza amaboko hejuru ati ndarengiwe ndananiwe reka sohoke. Acaja kugenda kwinyegeza mu modoka kubera amaze kubona ubwinshi bw'abantu. Israel uraza abantu baguhamagara bashika nko ijana baguhamagara izina ry'iwawe dufasha amatike Marina gushika avuga ati bino bintu sino bishobora. Acagenda kwinyegeza mu modoka acara telefone asanira gusavye uze kumfasha ku muryango candagenda ku muryango. Undi nabonye akaze Rasko Benigne na Rasko yeregereje kudufasha. Benigne yarirukanye abantu gushikaho nawe naruhe regera rushe
Israel bajya abasoda bo kuri Messi gushikaho na Rasco agoreka afashe ndabashimire cyane Rasco yarafashe n'inkoni inkoni si yankoni basi ko bakubita kugira tugire yari inkoni basi kugira bagira ubwoba basubira inyuma batondeke ku murongo kugira ashobore kwinjira rero reka tuko turabapanga kugira duce kubinjiza neza batangure kuriha muzamumva kiginga ati ebana abantu binjire kwa gusa Israel haje abantu bashika ngo igihumbi baradusuguma bijya vyuma vyose babikubita hano bijya vyuma vyose vya Brarudi vyose barabijyamitse hazi abasoda turarengegwa twifata ku mutwe Rasco tuvuga Rasco urabona bano bantu bose umva ko twari kwashobora 3,000 bari 3,000 bose twari kubarisha gusha sangapi wanyuma ari kwinjira isho iheze Israel harinjiye abantu hariho n'abantu numviye ikigongwe hariho umwana w'imyaka nka 12 buguruye gusa acagwa hasi tugena Rasco tuja muri bajya abantu turaproteje ujya mwana kubera tutagira gutyo ujya mwana yogira ikibazo sha iki giteramo cha kigingi Imana yarahabaye Imana ishimwe cyane kubona atamure hakomeretse atamuntu twovuga ko yo baragize n'ingorane apart y'abakobwa batashe miguruwazi hariho twabonye atashe n'ikirato kimwe ibirato vyatakari yajya ku muryango urumva nahikana mbiri gucikana we nasubira inyuma ngo ugende basandative gusubira inyuma ngo tori kirato nivyakunda hari ibirato bishikaje nabonye ibirato bose bamaze kwinjira hari ibirato by'abakobwa bishango kuri ven amasandare amakanda mbiri ikirato kimwe turavuga mana abantu bantu twararengewe honyene tubonye bajya abantu nyene bashoboye kwinjira abantu 3,000 bose twege rero nitwanga ko abantu binjira kwa gusa ahubwo twatinya nabajya basuma abantu bikika mukiza nibaze kwiba ama retroviseur ajya muri parking nibaze gusopa abantu ama telefone nibaze gusopa abantu babafise amasakame nivyo twatinya kubera kigingi yavuze okay mwinjire kwa gusa ariko tugende twatinya ko binjira kwa gusa ahubwo twatinya na wa musuma niyinjire kwiba ama retroviseur ama telefone z'abantu haje ni bashobora kubura oya ndazi abantu bose bari hajya abantu bose bari binji hajya imodoka ya mama Enoch ya Marina ngo retroviseur madame wa kigingi aka retroviseur baragakije naje niba iciye ko ibiraremba ugiye cyo yikura ko arayibika ntibave bayihohosha ngo bayitware nukuri Asan ibintu byaraye bibaye ku munsi weje muri Mess des Office nukuri ko imari yambe nenda bibonye sino twarabibona nivyo cagiye muri inuzeya byanyibukije cya giteramo ca Falipu pa cabera muri Kongo hariya kuri Kinshasa hari iwabo hacapfa abantu nyambari 11 muri cya giteramo gusa ibaze rero ngene Imana yakinze hagire umuntu akomereka ku munsi we natinya kubera iyo haba ikibazo muri cya giteramo ca Kigingi cazana isura mbi sana kubera Kigingi hageniwe ko bayikwegeye urazi kubwira abantu mwinjire kwa gusa hanyuma ujya muntu yinjiye kwa gusa bagaca bamuhonyora cyangwa agira ikibazo nako niyumvira hari umugore afise ninda ariko ndakwibutse n'ikindi hari umugore afise inda Israel ndamwumvira n'ikigongo ndamukura hagati y'abantu bagera nko kwijana cyangwa amajana 2 ndamukuramo hagati yaraduzije kuboko yari kumwe n'umugabo wiwe ndamukwega ndamufata ndamugize ndani Kigingi sama comedy ni evenement yaramaze kuyubaka yarayubatse edisigira indwi hari vyinshi agenda arameliora hari vyinshi agenda ariga 2025 mu mwaka uza nibaza yuko na staff ya Kigingi bazociga kugira ngo habemwo ama prevent hakirikare bagurisha amatike hakirikare kandi urabona yuko vyari gushoboka kuko amatike d'abord yazanye ubu unye sibwa bwana vraiment yari yamatike bambara VIP nkazijya zo muri Pamoje cage ariko bumazi kuba ya Pamoje zakunda kubera muri Karere kuri Kigingi no sama comedy nibagiye bimaze kuba nk'inciroga gatatu abikora bijya bintu nukuri amatike bayambara ajya amatike nashaka kuya pirate oya yatike nashaka kuya pirate urumva nabona n'abantu bibagira no kuyambura bagata cyangwa bakagenda muri after bakiyambaye so ni vyiza rero ko hazobaho ama prevent hakirikare kugira ngo abantu bitegure ibintu vyo kuri amatike ngo ku muryango bino bintu bantu b'Imana ndabasavye ko bino bintu bo bihindura cyane
imbere yuko twinjira no muri performance z'abaririmbyi abaririmbyi tubabwira uko ngene bimeze turaza no kumurondera Kigingi kugira ngo ashimire abantu icyo ashikirije ashime nawe atubwire uko ngene yabibonye kuko yari evenement iteye ubwoba yari evenement iryoshe iteguwe neza urumva anatubwira impamvu nabo bantu yabaretse kugira ngo binjire kandi ziko yashoye gushamo uburyo bwinshi kugira ashobore gukora igiteramo nka kijya ibaze abantu 5,000 bakicara bose ega bajya abantu 3 niyo bahagaze ariko bajya abantu bose 5,000 bashoye kuri amatike intebe zabo zari ziri hajya kandi ikindi kintu nobona kuri Kigingi kubera no rubanza rumaze kuba runini cyane je novuga ko ari nka festival igira kwiye festival vraiment nukuri yakwiye kuba festival kubera zimaze kubona ukaronka abantu 10,000 n'abantu benshi cyane canke swat Kigingi arifo ko ahindura ahantu swat ahindura ahantu agira ahantu hagose nko kuri stade canke aduza amafaranga agire nka 20,000 amatwa nsumira niki giteramo yes cari yamaze gushika ku murongo wa telefone Mr Kigingi atubwire ingene vyagenze ku munsi wejo igiteramo cha Allo papa Enoha Kigingi mambo vipi ni sawa muraho ego tumeze neza fatigue gute waruhutse twese ni hatari ariko tuko turaruhuka ni ku munsi wejo amateka yaranditswe Kigingi Sama Comedy yitabirwa n'abantu isinzi bijya bintu wabibonye gute ga Kigingi biguha ikigwi cyahe jewe Kigingi Sama nari maze amezi nibaze kwezi ndayitegura ariko mko nasanzwe ntegura izindi nta timu ndende kumwe musabe mubizi muri aba brother banje nakubwira urazi ufashe asani gucya hanyuma rero experience twatwifisa ariko kubera ni 7e edition muno nagerageza gukosora ibyarane passe niki ariko nkuko mwabibonye jewe nayiteguye kama naravuga ni jewe nama mbona iki giteramo nunguka abantu amajana 7 amajana 8 nta musi wari mwe ndarenza abantu par exemple nk'uyu mwaka twagize 3 hama wundi mwaka ngo akaza 4 oya uyu mwaka tugize dufate ndagwe nk'akarorero muri 2022 ego butumi 2020 ini 2024 2022 twagize 3800 hanyuma 2023 tugira 4200 rero ubu narinzi yuko tuzogira nka 5000 nitegura rero kuri 5000 hanyuma nongereza intebe bwa mbere twategura intebe z'abantu 2,000 kuri mesa bakaba bafite intebe 1,000 ariko nateguye intebe z'ababa 4,000 numva naca 1,000 ca mese navuga nti naco nizasigara ariko ntihagire umuntu abura ukungera yicara twongeramo amatoilette dukora kujya nyine umuntu asanzwe ategura igiteramo dusaba n'abajya abantu bo muri mesi ati abantu baridoga cyane ibintu byo gukanyisha musabe Brarudi twakoranye sponsorije ivyo bintu byose namba nifuza yuko ujya mwanya umuntu vraiment yaje akavuga après midi je kwamara kwateramira yagira ikintu kimuhungabanya ari ibitoka bironka yego ari ikibintu hama rero turabitegura uko nyene amatike nari naje ndayazanye mvuye mu Bwongereza navuga nti uwe nta nibaza batariske yo kumpirata nukuri kwari rwateguwe ariko je ndagira fata kanya kugira saba imbabazi saba imbabazi ndambora abakunzi kuko hari abantu basubiye inyuma hari abantu bababaye hari abantu babuze ibyabo hari abantu babuze amaretrovisere ko mariko murabivuga ariko ndabumviriza yego hari abantu n'amakuru menshi tuzogenda tumenya ndabizi
ntihabura ibintu biba byarabaye nubwo hari ibindi byiza ariko ntihabura ibintu kubera ubwinshi bw'abantu ubwinshi bw'abantu urumva hari igihe vraiment tuba twateguye ababouncer 10 akarorero ababouncer 10 umaze kuja mu bantu baba barenga ibihumbi twiri turagira amakalkire ejo amakalkire nituze kungere tuza kuyakora kuko urumva kashe ntagira igisigara umuntu akuguzeho kashe ku mubiri ntigira igisigara ariko byose turashima Imana ariko twongera dusaba imbabazi abantu basubiye abantu bababaye ku irembo baravuga ati ibi nibiki sivyo ariko gato inkasubira mwariko murabivuga twebwe abarundi turafise ingorane yo gukora ikintu ku munota wanyu abarundi gusa ama sponsor arafise kungene yumviriza opinion publique urumva navuga ni none umuntu abamaze gukora ibiteramo bitandatu iyo kampuni irinda kumviriza ngo nakarengo nawe uzogenda ngo bya bintu rero birimo abantu bogira ndabishira mu mafaranga birababaje kuko tuba twabahaye amalettre d'avance tuba twabasaba barazi ivyo tumaze kugerako rero nasanze sabarundi gusa bajya gura tike ibintu byose i Burundi ribana iwacu twamatubigira ko naje ndimwo ingeso mbi jewe nagira nibutsa abantu yuko amatike naze ku alimentation kuwa gatanu ibaze igiteramo kiba kuwa kane w'indwi kuri kimwe twagenda tubaza ku alimentation bimeze gute kuwa gatandatu nta muntu yari karagura kuwa mungu nta muntu yari karagura kuwa mbere kuwa kabiri niho rero hatangiye kuba movement mu gatondo kuwa gatatu biraba grave hanyuma ayarasigaye turayakura kuko ntushobora kuja kwinjira mu munsi wa jeudi ugifite amatike kuri muze nuko vyagenze rero ni experience umuntu agenda yiga hajya n'ikibanza ca mese mfise abantu benshi baguma bampanura abantu bazobera ibintu by'amashuri bambarira bati urabona hajya kuri mese abantu binjira mu murongo umwe iyo aba twari dufise abantu iyo binjira bari ku 50 byari kugira ico bifashije gusumba umurongo umuntu arateba umuntu yatevye rero bikaya frustration en plus urumva ariko arumva ibintu biko birabenda ariko arumva abantu baranjyanye naho cyatangura amabusura ivyo byose rero ni ibintu tugasaba rero leta dufashe ibibanza tuko turabirondera ibituronse jewe rero nagaruka subira gusa mwavuze ikibazo cyo kubwira abantu bugurure binjire bijya rero si ibintu byo kuvuga ngo nari nucuje ariko abariko baravuga ngo nari naruza amafaranga oya d'abord murya mwanya uravye dépense tuba turimo ndabwire gahisa dépense umuntu aba yakoresheje ukaraba publique kuko si rya mbere rya publique uri imbere twebwe turi yari kuri scene ntubona abantu uko bangana mwarabibonye asani waraduze kuri stage abantu urashobora kumva ugwamo gusa ukumva ati aba bantu ni benshi ariko turamaze gukora ibiteramo tukabona public ingana kujya ariko twagena amadekonte ugakuramo dépense ugasanga nta kirenga kabisa abantu ntibazobe bangirira nabi ngo mukabaye mbere nk'ababandi ejo we ko bamwira ngo twabimenye ngo urumira iminati hari wanwengeje yambariye ngo yarajana na musariseri yo gose acambwira ngo ndakubwiza ukuri ngo bandanye ngo nuze wigera guheranira umufumu wawe ndatwenga ndawera ariko abantu kwera ariko ibi byose ni grâce ni Imana ivyo jewe ndasenga Imana kandi nta buhinga ni gushima Imana tu duave tuja ngaho twigira aba superstar turacyari ngaho mu Burundi ni gikorwa gusa Imana yashatse ko kiba kurya Imana yarahezagiye no kukinyima nanje niyo devoir mfise ko nabivuze igiteramo tuzokora icyo twakigeneye igiteramo cyo gufasha kandi tuzobikora by'ukuri atari urabiza umurundi yo wumvise ngo mahera ngo nayo gufasha benshi baca babona ngo reka bagira yiribe tuzobikora Imana izitubera iki byabona nta n'amafoto maremare tuzogira kuko
kuko n'Imana irabitubuza agira ati icyo ukuboko iburyo gutanze ukubamfu niko bimenye rero nakungarutse kuri kiya rero cyo kwinjira ku buntu jewe nari muri backstage nkaza ndahamagara aba artiste ariko twaguma en contact n'umu officier supérieur wajya kuri mese na Nikote VIP ari wari responsable ujya rero yarandefa yambaza ngo uriye numva ijwi ryiwe afubwoba ndambwira je ndi hano nyene nyuma ya stage sivyo arambarira musanga muri sale ya sale murayibona irimo restaurant yirukanga narikanze ikintu cyari numva umutima umengo hari ikintu kibaye nijyambere nari ndamumvise colonel ampamagara nenge yahamuse ndamwumviriza ariko parava twari ko turakorana yitwa Lewis ambara ati mukanya uva plus sivyo hanyuma arambwira ati ndamubaza none kero tugire gute ambara ati nindira gatoyi usubire ku irembo hanyuma nce ngaruka kukubwira muri uwo mwanya haciye iminota 20 colonel niho yaza arambara ati ibara riraguye inkingi akagira umuntu apfa ngaha ni ibintu nkuko bari kurabivuga bimwe twavuyeruka kubona Kinshasa bijya bintu rero iyo bibaye narigeze kubyuma no muri Guinea byarabaye leta uretse ko tuba twabuze umuntu leta irahagarika ati nta bitera muzosubira gukora pendant 5 ans nuko abantu rero usanga umuntu azimye kandi atari ko sagiye arambara ati abana bariko barahonyogwa abantu baba mama ibintu erega wowe ntuzi ce qui se passe abantu byabananiye kwihangana imirongo igera kuri monument Sultan Koni ibara ryaguye ndambwira none jewe ikintu cyose gituma umutekano twugare abantu basubira inyuma arambarira ati kugara jewe nta gisirikare gikwiye nazari abantu ni benshi cyane ndabwira numviriza abo bantu bari hanze barashobora kwinjira arambwira ati birakunda turacafite parking igaragara ndamubwira nti rindira rero ariko abantu bariko baratwumva bari hanze reka nje kuri sene mvuge ndabasabye mwinjire bukebuke ariko ndasabye bari ku irembo bugurure abantu binjire ku buntu abantu bari muri sare bamwe bari mu baje bafashe neza bakoma amashi ariko ntivyakuze yuko binjira ku murongo n'umuntu yarindiriye kuva tugize saa 2 rero ntajya habaye imisunikano sabarira imbabazi ku bantu bose byababaje vraiment jewe nta intention nari mfise kugirira nawe umuntu wari we wese gusa byaduhaye icigwa ibintu byinshi tugiye guhindura ntabyo novuga ubu kuko ibihe bindi tuzogenda twiga tugeze muri iyo 2025 muri Slokenz utazoba ari vendredi urumva n'undi munsi udasanzwe ikibanza twiga ukumwe n'amatike yodandazwa n'ibindi bitandukanye ego sino subire shimira abantu bose ariko amashirahamwe yashigikiye Bankobu Brarudi Duma One Lubricant Buja FM na Buja TV shimire cyane aya radio Iteka FM shimire cyane amavuta nayavuze ariho Intercouleur mara ndayibonye agiye dukorera imipira abafanzi bambaye ego shimire cyane mese twakoranye neza shimire cyane eka n'undi wese no bani baragiye ambabarire shimire abantu bafashije abo barasiko bose abantu byari byanditswe Asani n'umu brother Israel shimire abantu bose bitanze vraiment baseya umva bari babouncer shimire abadamu bari ku matike barabayeho ubuzima ubu niho ndiko ndavyumva urumva ni ibintu abantu bari mu stande abantu eka bose ndabashimire nongera saba imbabazi mu bantu byabo baje cyane kuba baragize ikibazo cya kiriya Asani pole sana narumvise yuko kari proviseur kaswe n'ibindi byinshi rero kwa gushima cyane nongera saba imbabazi kabisa utaragenda kigi performance y'abartiste watumiye y'aba bakomedian n'abaririmba n'abaririmbyi wayibonye gute na ubona public yaje kuraba ibirori vya Kigingi Sama Comedy bakiriye gute abartiste wa bwashoye gukorana reka mere kubinda kuri abajene natumiye
dukorana muri Intweza nanje jewe novuga gute ikintu cyose kirateguwe twari twagize ama repetition hama twari dufite ama edition nkangahe gusa barakoze hari abantu babonye amelioration twagize ama découverte cy'ishado urumva abantu benshi bariko barashima performance ya cy'ishado yego hari abantu bakinye uko batahora bakina peut-être kubera ijya public irateye ubwoba yego sivyo urabona twaheruka muri kwa watosi abantu 200 300 kajuza mu peti afite imyaka 17 18 natwebwe twizwa ngo turiko tubimara mu imyaka 10 na ijya public uragira imbere ubwenge bukayaga urumva ivyo wateguye bikagenda niki urumva rero ni ikintu cyo kwamiza ko ndabashimire cyane aho ndasabye imbabazi kungene ntari nabibutse kandi aribo bari bagize scene ndabashimire cyane abartiste bose baciye kuri stage arabona ari nashize kuri affiche n'abandi bashizemo ingufu baraza mu repetition Mikali ndamushimire cyane iyo yabagirishije ama repetition ko je nariko ndirukanga mu bindi hanyuma arampamagara turaja kumwumviriza harabo bitakunze ko nemerera kubaduga hari wabo bagiyemo kubera nabona bamelioye harabo nagire nkuremo ndabasaba imbabazi ku munota wa nyuma urumva no kuri je performance muri rusange ya 70% kabisa yego kandi avuze kuri twese Mika jewe niki twese dufite ibyagiye bigira ni ibintu technique by'iwacu ariko tuzogenda dukosora hama kijanye n'abaririmbyi urumva hariho spectacle bambe hariho performance ugirira abantu 3000 na performance y'abantu 8,000 urumva yuko birarenga urumva ugasanga nyene abantu rero byose byagenze neza Imana yarakinze umuriro wazwe kuza turawuzimya yego abartiste en soi no kuri jewe narashimye ama performance yabo yose nta muntu nonenga novuga ngo yakoze ibi tutabivuganye abagize surprise wa Bifese haraje bara performinga vraiment abantu barabikunze banadukorera na blague à la fin tutaratahura ariko muri rusange byagenze neza rero nasaba imbabazi cyane abantu bajejwe mese twaracerewe biba ngombwa ko umwanya uraturega urabona ko igitera mu bisanzwe imikete twandikiye abarongozi bijya bigo yari kwa rweza nkuko twabigize l'année passée kwa rweza umu-artiste wa nyuma yarangiza 21h30 hanyuma DJ akavuza umuzika agenda aragabanya gushika 22h kubera l'année passée kuko twatangiye ku mwanya ariko ubu harabaye ikibazo uja event yari mu bikorwa byinshi murabizi byo duherukamo kwa president n'ibiki abakozi bararushe bavana ibintu hariya kuri Cercle Peak baza kubimontaho nyene turindira igiteramo ca abariko barademonta nayo igiteramo ca uno corde cyabaye dimanche urumva yindwi kabisa yari akazi hanyuma rero dusanga twarengeje umwanya asaba imbabazi cyane abantu bayikibanza nongera asaba imbabazi ababanyi no kuvuga abantu babajya muri rohero kuko ayo mategeko yaduha kugira tureke kugira tapage nocturne kubera urabizi no muswara umunsi w'akazi ndabasaba imbabazi gose ivyo bintu navyo nahora nkora ibyashitse turangiza ry'amasaha ariko ubutaha tuzoraba n'indi quartier yose bivanye naho tuzokorera tuzosubira twubahiriza merci beaucoup merci Kigingi ariko ku rundi ruhande kuri wa mupete nagwa Justin Gordon ubona ya performance gute hama tunagukengurukire cyane kuri sound yari top sana najya amafoke baguhaye ati respect narabunye n'amatop barakongeye vraiment sound yari top ego ndabashimire cyane buja event nibaze kumengo Amerike na equipe we bobo nabona uko imyiteguro wa mengo barakeka barasobwa yuko abantu bava babenshi kuko urabyira ne passé nibaza ko ubuye baramiriwe gose bashiramo ivyuma bishobora ubwo margre yuko amasaha akuze barambariye ko hari inyuma nta muntu ari karumviriza hari ubwamo bwinshi kubera abantu babaye
benshi cyane kandi ibyo nibisanzwe sikosa ryabo sikosa rya Buja event yeah iyo habaye uruyogoyogo rwinshi biragoye naho amabafure yo bashika hehe abantu usanga bariko bariganira ndabashimira nyuma Just Gordon urabizi kumwe byagenze Israel jewe namumvise yego ngaho mpejeje ikiganiro akariri mu karangiriza ko kuri connection yego ndi mu cyumba kabisa numviriza nk'ubu nk'uko ugene two numviriza akaradiyo ndavuga nti arankura kujya ndirimbo yangiza akajuju irankura ko sana nshaka kumurondera kuri ntuzeya niho rero nakubaza ntirasta mfite uyu mupeti ucurambarira ama histoire yuko wamwakiriye ndagusaba nimero yararyohewe yego from yego kandi kuri nzomushimira n'umupeti naramukunza ryembe n'umupeti we yavuga ati jewe ni opportunity umpaye ariko ndamurondera kugira kameme nta muntu yokora imbere y'abantu nk'abajya ngo atahuko arambarira ati nukuri merci grand frère nk'ivyo navyo nari niteze n'umupeti aciye bugufi kandi afite ingabirano Imana imufashe imugeze ku rundi rugezo yifuza urakoze cyane Kigingi sawa merci namwe uravye Bface on the floor yararirimbye aje kuramukanya aravuga ati kumushigikira jewe ndumufana wa Kigingi sinari kuza hano vraiment singende ntabaramukije canke ntagize ntaramukije abantu donc atakoza akantu ego kandi urabona ko na public yamwishimiye public yaramukunze Kigingi aramuhamagara wenye na person ati ndafite surprise nukuri abantu bamwakiriye neza bamwakiriye neza yanjiri yatanguranye n'indirimbo Nosara kuba ari hanyuma aca kubita n'ijya ndirimbo ari kumwe na MB Data kulukuta kulukuta ijya akakera yagiyemo nyene juste kubera harabayemo recherche akatamo ariko byagenze neza cyane yarashoye no kugira agakomedi gatonya Kigingi yashoboye kubivuga ariko nukuri reka tubivuge Kigingi yarayakoze show n'abarundi barababonye ko abantu bose narashoye kubona abakora TV za online bapfa gupostinga gusa abari bari hanze y'igihugu barashoboye kuraba ugasanga n'abantu video ayipostinze amasaha 5 maze kurabwa n'abantu 15,000 ego byari ibintu byiza cyane ka image twafashe twari kumwe na Starboy urumva ndambwira aka kantu ze kugaposta ukwako entrance donc ni entre ya Kigingi y'abantu twagiye no muri public kaka video ariko arerekana abantu ingene bariko twafashe amantuze yane hariho kuri performance y'umuriri bajye baririmbye babiri bari kuri affiche ndavuga Melanin Boy na Dramati twaragenda no muri public tukaza turafata mbega Melanin Boy Dramati bamwa i public yo muri Kigingi Sama Comedy bakiriye gute aba baririmbyi bacu muta ikirere carahindutse kuri Melanin Boy tubona ivumbi tubona abamama abakobwa aba diaspora abana bose gusto turayoberwa ati vya vrai abantu no muri VIP urabona yuko bamwishimiye urabona yuko sinzi baragize amashare do pour man hamwe ufana umuntu hamwe uririmba uja muri mood ugira vibe na Melanin ubwiwe urabona yuko nubwo yaramaze imisi agwaye yaramaze imisi akitswe n'amagara ari mu bitaro murabizi yuko yaramaze nk'indwi zigera kuri 2 avuye mu bitaro nyuma ya Dunda na Buja FM yaciye agwara cyane araremba araja mu bitaro 2 semaines amaserumu hana hariya muri SOS kandi nava ya Dunda na Buja FM yeri yagwaye nuzi ko sinzi ko abonye video Kigingi ashoye gushira kuri stati wiwe buca igiteramo kiba yobona gusa ko Gusto amagara batameze neza nejo warabibonye kumenga ya imega ari yagabanutse avuye mu maserumu aca akandi arasubira kandi aragwara ariko show yatanze mood yarimwo nukuri
ujya muri rimvye Imana mutuzigamire vraiment ibintu by'amasumu n'abasavye vraiment mu bihagarike n'ukuri narakunze ingene yashoye kwinjira entrée wiwe isezerano entrée yaje guki iyo ndirimbo bakishiramo akiri hasi yarasavye public ati ndabasavye munyereke urukundo amatoroshi man nariye muri parking n'abasirikare inyuma umuntu wese yari n'abantu bose bariko baraganira barabihagaritse bose baciye baja kuri stage amaso yose yari kuri stage ndavuga nti no musturi update amakuru yose ko turavuga yose bariko barigana ko abarwana Augusto performance ya Augusto ivyo tuvuga byose abari kuri live ya YouTube muri reja bamaze bari update uno munsi kabisa nibyo ko turavuga ivya Kigingi byako biraca live hajya performance ya Kigingi abantu bariko barabibona bari kuri YouTube ya Buja TV bagiye gusa kuri YouTube Buja TV baca amakuru ko turavuga ari performance ya Augusto bacabura performance ya Augusto ingene yagenze ibintu biko biraca live kuri page ya YouTube kuri Buja FM ndetse no kuri Buja TV abari muhira mashaka kubikurikirana ukungene igiteramo ca Kigingi cagenze ku munsi wejo performance ya Melanin Boy yari iteye ubwoba gushika abantu banyegera sana ati vyagenze gute none Kigingi kweki yatanguje Melanin Boy avant ya Dramati kweri katamuhereje urumva ivyo byose turaza kubigarukako ariko kurundi ruhande kuri gahunda yari yapanzwe kwari kujya nyene igituma kumbure babibajije ni kubera ko Dramati performance yakoze yari amafilme vyose portement amakoti ukabona abakobwa baje bambaye impuzu za mariage abantu bariko baramucurarangira nta numuntu numwe twabona bari bambaye amamaske mu maso igiteramo urabona yuko Dramati yari yacitegura bidasanzwe erega Dramati target yavuze ati Kigingi afisa abafana benshi Kigingi afisa anu benshi naza kumukurikirana kandi hajya baririmbyi se circle twari turi hajya bari kubarabaza amakuru ya show ya Kigingi nikiragenda kugira ashobore kuzana n'inguvu nyinshi urabona yuko yavyiteguriye yagize ama repetition menshi na bintu vyinshi ashoye gukora ebana playback yakaja ariko indirimbo yakubise zamologo ila frappe fort zamologo zanjana isezerano Elena yase kubica ujya musore ariko Melanin Boy yarasaze kuri stage ararenze Dramati we yadukubitiye semi live oya full live na semi yaragiyemo avant part N bari bakoze mixtape ya entrance binjira ku mapiano urumva ko na madame bayikoze barashoboye kuyihinyanya urukundi bayishira muri kugira ngo bazane vibe ya mapiano bariko baratamba n'abantu bari kumwe ariko ikindi naco narashoboye kubona DJ Pole uva muri Crystal yarashoboye kwegera usanzwe ari hafi ya Dramatic yariko aririmba urana ko kuri stage abantu bari benshi cyane yarafise abakobwa barenga bake bari nka 200 agacagira benda muvugiriza agacagira umu DJ umva kuri stage ntiyaboneka vyasaba ko agenda imbere kugira ashobore kuboneka Dramati yaguma sinzi kuri kurabona n'ijya video kiraca hari yaguma cyane aguma ari hariya muri performance bajya bari korana na bari ko aririmbana vyasaba ko aduga imbere nibaza ko yari yagize ubwoba sani kuko ijya public ya Kigingi Gapore yarahagurutse abwira Babu mubwire Dramati yegigwa imbere nariko araboneka kwera Dramati yagumengo mwana kujya vya repetition mengo muri repetition ukuririmbira aho nyene vyasaba ko Dramati ava hariya inyuma akegegwa imbere performance yagize performance nziza Dramati ariko connection communication na public ijya public yari hajyanye ku munsi wejo ijya performance yo yayigira nko mu 19h 20h abantu yo bamucishirizamo basi hagati muri comedy akayikora ntibamuhereze kubera ko warabonye yuko abantu wamenga ariko arabasinziriza wamenga bararambiwe wamenga sinzi nawe nyene vyaratumye bimuperturberega
nushaka kuja muri mood ubonye abantu ubabaza est-ce que ça va vous êtes là ukumva nta muntu numwe ariko arakwishura directement wacugira ubwoba nico gituma abantu benshi baca banabaza ati none kubera ikibasi Melanine atafumya hereza Dramati yo performance yiteguriye akayitangura ariko kandi vyari binagoye ukungene yari yavyiteguriye kumutanguza imbere ya Melanine kuko wamenga ari sûr n'ibintu aje gukora hama nivyo yaragize ibintu vyinshi kandi yaragize mauvais kandi indirimbo zose sinzi ko mwayibonye nkino ndirimbo kosho bajya abakobwa bose bari bambaye impuzu zera za mariage nabajya abakobwa twarabonye haga imbere bose baterana amashugwe a part yu yari yambaye orange ubona balesa baragiye muri mood cyane nkuko dukunze kubabona mu ma clip atandukanye canke mu mashow bagiye guherekeza aba baririmbi so ahantu yagize rero kumuhereza 2 performance yakoze yari nziza ariko yagize ibintu vyinshi gose hama kandi n'abantu bari kuri stage bari benshi gose stage yaciba ntoya umu artiste en personne ni twamubona VIP urabona ko batanguye kurambigwa inyuma ukabona abantu bako barataha ivyo bintu birabless umuririmbyi uri kuraririmba ukabona hari abantu ntibakunezwe hari abantu urumva nukuri basi yo yafumagira playback cyane agasaba Joel hari ukunge nahinyanyura indirimbo zijya ndirimbo za Dramati kujya koze kuri Fernando hariya kuri Van Beach wana ko bagize amakizomba turazombista nyene ebana amazuke turazukinga ijya ndirimbo iyo zia ndirimbo za Dramati Madame Temporizi za Kosho iyo yazikubita semi live kwa kundi ko mu batteur na Joel hagati akazaracisha mu twatuntu twiwe byari kuba bien sana gusumba yaragize ibintu byinshi gose abantu ntibavyakiriye neza nivyo yaragize performance nziza kandi arakira live abantu ntibari bamumenyereye muri live nk'ijyanye ariko byarabaye byinshi gose kandi nibaza yuko na Dramati yaragize ubwo bahejeje kugira nuze kuko warabonye abantu ntibamwakiriye nkuko bakiriye ntibamwakiriye neza nkuko bakiriye Gusto ariko araririmba ikirere cyarahindutse nibicu inyenyeri bararyoherwa amatoroshi baraduza hejuru ku ndirimbo presque zire zose abantu baduza amatoroshi ajiska Z so kiya kintu rero nicigwa ni experience akuyemwo ariko kandi courage kuri Dramati waririmbye neza nejo bundi avant yuko utegura ibintu urara kandi vraiment nukuri ko imana tumushimire Dramati igila de penser none rabajya amakazi ya mariage raba bajya abantu bamuherekeje raba staff yiwe bari kumwe hari amaportement bazanye ze hariko amakoti amaki akazara cagura bimwe bashonesha bavyitagura y'amashini yo gushona byose byari kuri stage yari amateatre yari filme zari zakoze sereza ba Chris Brown zari kujya nyine yari avyiteguriye gusijya performance ya Dramati nukuri ko imana yo yayikora nk'uma 19h canke 20h hagati nka kujya cica davuye ateka ducishe mu ruze nukuri ya performance yari gufrapa fort yagiye byagiye guhara kubera Melanine yaramumize kubera kutamwira playback public irarindira okay reka turabe rero Dramati ko bamaze kutubwira ko araza kutwica reka turabe rero kandi yari yanamaze no kumuprevena kiginga ati ibintu uzokorera nukuri nawe uzokora show yawe nkuko ayikorera kwanje yego iryo jambo yararivuze urumva nukuri ebana respect ku artiste bose ariko nitwogenda tsibagiye Trupa Magaba sinababonye ariko Magaba je naragerageje kwibora kubera nibo batangiye kugura igiteramo barimbye sanga Israel barakubisi ikintu citwa ingoma na kindi kintu bakoze Farashi ari hajya Innocent ari hajya urazi ko ariko kuva hanze bashitse mu ndwi yahera bashitse ku munsi wa gatatu ba performance ma 17 abantu bari benshi iza baragukubitse ikintu citwa ingoma Trupa Magaba sha narabahomvye vraiment kandi hari n'abantu benshi vraiment babahomvye bivanye nuko bagize performance avant nahejeje ikiganiro ejo 16h canke nda direct hajya cyashika nko ma 16h30 Trupa Magaba citangura 17h menya ko 17h hajya ahantu hari huzuye VIP
igiteramo ca Kigingi benshi barakizi ebana navyo kuvugura umu VIP canke iki isaha 9 bose bari hajya umviriza nejo bundi abantu uko muratwumviriza Kigingi Sama Comedy ni evenement iba ku murango iba iri ku rutonde kandi no ku mwanya ibintu muje 18h19 hari ibintu byinshi mu muhomba mu mwaka uza yakubwiye Kigingi avuze ati evenement yanje igiye kuba ari vendredi izo ari le 15 août 2025 izo ari vendredi ho nibaza yuko Kigingi abiteguye neza ikazoca iba festival na samedi cha tuduga igitega na dimanche tupopore ibe tuwajuru Kigingi Sama Comedy birashoboka hamwe yero nk'ama company menshi yabivuze ati twebwe babibonye bano bafise ama company oya barabibonye baraye babibonye ko Kigingi hamwe gushiramo imitahe yabo ko badopfa bahomvye ugira ngo Brarudi Zorogreta kora barakoranye na Kigingi ugira ngo Banko Buy note urazi ko twibagiye kuvuga ko ibinyobwa vyaheze isaha 2 z'ijoro mve ko hariyo amatanta agera kurangaye kurani yariko aradandaza ibinyobwa vya Brarudi wenda kubwiye ni saa 3 saa 2 na nusu nta kintu gikanye waro amazi oya ibintu bikanye vyaheze nko mu 19 ibintu bikanye Uronza ni ikintu cyo kunywa gishushe cyose ico razana cyose cyari gishushe nivyo rero ndiko ndakubwira subiye yo saa 2 saa 3 z'ijoro byose vyaheze Kigingi yasavye imbabazi yanavuze ati turafise defo yaba makampuni yaba abantu yaba ba artist ibintu byose tubikora ku mwanya wa ku munota wa nyuma ni kubera iki nugena kugushigikira abanza kuwumva ati hazigaye iminsi mike ugasanga ni ashizemwe ubu oya canke ugasanga Israel yamaze gushikayo nka 19 ngaca ndakwandika Israel uri hembwe ndiko Kigingi byatanguye gengo atunge mani birakaza ngo abantu bararenze basanga yafasha kabisi ndaje ibaze kubera Israel amaze kumbwira ngo igiteramo kimeze neza ariko kitameze neza nari kumbwira kitamo iyo ngendo tuyihindure n'abandi ba evenementiel nandi ma event mu bibonera akarorero ni ibintu byinshi byo ikindi naco hari umumama yanditse Hassan ati Israel wallahi billahi ati pare wa wararenze ati nukuri n'abandi ba artist yanaziyogiye ko ari na pare wa ati n'abandi ba artist bazoyibonera akarorero usanga umwanya w'amajambo ari muke ariko ibikorwa ari bizi imbere ingi message ndayirondere kwe ya turaza kuzisoma ama commentaire ni menshi turafise abatumire kuva muri Milton Hotel reka tuje mu bihanishwa hanyuma tuce tubakira no ku munsi wa mbere iki giteramo tuzogisesangura ntituraheza ni ibintu byinshi byabereye hajya muri mess des office hoho tuzofata amasaha 2 yose y'igiteramo ca Kigingi tugisesangure tutange tubumvishe n'ama interview twafashe byari ibintu biteye ubwoba byari ibintu bidasanzwe imboneka rimwe mu gihugu cy'u Burundi kuva ama evenement yakabaho hano mu gihugu cy'u Burundi Kigingi uko star